twongeye kubaramutsa abakunzi bacu mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV, kaze twongere n'umunsi tuje kuganira, ariko imbere yo kuganira reka turirimba indirimbo zibiri. Indirimbo imwe y'ijana na 21, haza kuririmba n'indirimbo y'ijana na 20. Kera mu bugingo bwanje narahindagurika, hamwe narakekeranya amazi ahandi nkizera. Amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona kuko nize kwizera. Maze ambwira kumwegera no gushira imazane, mejeje kumwizigira anyuzuza amahoro. Amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona kuko nize kwizera. None mpora mwizigira nta kindi kimbereye, sanyobora nyengenga ahantu h'ubuhukiro. Amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona kuko nize kwizera. Unzigamishe mukiza ubushobozi bwawe, mpore nkwizigiye gose nuzuye umunezero. Amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona kuko nize kwizera. Amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona kuko nize kwizera. ijana na 20. Mwijuru imbere y'Imana mfise umuntu amvugira, n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwasi yobasha kumunyaga. Iyo satani anyeretse ivyanje vyaha vyinshi, agomba ko nihebura amiza mwijuru. Ndabaye umukiza wanje yankuye kw'ivyo vyaha, yarantsindanishirije ngo simbe ngipfa rubi. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa singipfuye, twe na Yesu turumwe. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa singipfuye, twe na Yesu turumwe. Yesu nashimwe cyane bene data.
rero uyu munsi ndumva ashaka ko tuganira cyane kandi ndazi ko tuzavugira ibihe byiza mu kuganira. Rero bene data, umuririmbyi aririmba neza ngo uhoraho umucamanza iyo ambonye ko amaraso ngo ntancire urubanza rubi ngo ariko anyita ubugororotse. Turazi neza yuko iyi si tugenderamwo ni isi irimwo ibisitaza byinshi, ni isi irimwo ibikorwa bibi by'umwiza, ariko icyo tuzi neza nuko iyo uciye bugufi imbere y'Imana ukihana ibyaha byawe, Yesu araza kubabarira, akakweza, agutunganya, akaguhindura umuntu musha. Tuzi neza ko abana b'abantu twebwe tuguma tubona yuko umuntu nimba uko wari umuzi kera ariko uyu munsi uko umubonera muri ya shusho, ariko icyo tuzi neza nuko tuzi ko Yesu Kristo ari umuntu aza agaharira kandi bya kera we ntaguma abyibuka. Rero tutagomba kubabwira ko dukwiye kumenya neza umwansi wacu uwo ari we. Ntabwo umwansi ari urya muntu mubana cyangwa umwansi ari urya mukorana. Tumenye yuko umwansi ari satani. Uwo mwasi satani rero nta handi ntigendera, akoresha urya mubana, akoresha uwo mugendana, akoresha urya mugenzi wawe, akoresha uwo mukorana mu kazi, akoresha uwo mubana mu nzu, akoresha uwo muvukana, akoresha buri muntu wese. Wowe rero iyo ugwana uriya muntu, ariko iyo umaze gutahura neza, kenshi n'ivyo ndabizi, iyo kenshi utaratahura ugumana ko urya ari wakwanka, ariko ivyo abona bose Satani yagiye ashira mu nzira zawe kugira ngo bakugwanye, ariko mu kugwanya wewe banyuramwo, ariko bakaronde buryo bwo kubagwanya. Kuko umuntu ashaka kuza kugwanya atandi ikintu nakeye mupfa, si tongo mupfa, si ikintu nakeye musangiye, ariko kaza kugwanya. None uzi impamvu akugwanya? Uzi impamvu akugwanya? Ntabwo ari wakugwanya, ni Satani. Rero bene data twakwiye guhaguruka tukagwanya Satani aho kugwanya uriye. Urya n'igikoresho Satani. Mwico gihe rero ngo bakubwira muntu w'Imana, menya yuko nawe uyu munsi utari kwavugira Imana uri kuvugira Satani. Yesu turengere cyane. Hariho ibintu byinshi bibera muri amashusho media, iyo birabishije amaso nawe wumva urengerwa, ukavuga ibintu bibaho, ariko ukabona yuko ari Satani. Niyo mpamvu nimba ukibwira ubuntu bwo kumva wavugira Yesu, reka umuvugire utabangikanije, reka umuvugire uhagaze neza, utabangikanije dutambikije ukuguru kumwe ngo kume mu isi, ukundi kuguru kwe mu Mana. Kuko ni uguma aho utambikije uko sazo gukwega wese umukorere burundu. Wibaze ngo gukorera Imana ariko gukorera Satani. Uti gute? Reka nkubwire mwene data, menya yuko abo bantu bose bariko bakorera Satani hari igihe bakoreye Imana, ariko bamubusamazi. Mubusamazi gute? Hari igihe ibintu byinshi dukwiye kubiberamwo amaso. Kuberamwo amaso ikintu si ukuvuga ngo ugiye guhagarara, ugiye gufata ngo uvuge ubutumwa cyane cyane. No, wibera amaso muri wewe, kuko umwasi ufite ntabwo ari uwundi, ni wewe ubwawe. Ni wewe ufite umwasi muri wewe, ari wewe muntu wa kera. Umuntu wa kera rero ni uriya muntu aganzwa na kamere. Umuntu aganzwa na kamere rero, iyo kamere iva he? Muri ya miryango twavukiyemwo. Ariyo miryango twavukiyemwo yakorerwamwo ibyaha bataramenya Imana. Harimo na benshi bava ngo baramenye Imana ariko batayimenye, ahubwo baje kwinyegeza mu ishengero. Ariyo madini y'ubu abantu batigira bakizwa, ariko abantu bakabanyedini, ugasanga aracakora bimwe bya kera. Reka Yesu Kristo aturengere cyane bene data. Yesu Kristo aturengere cyane. Nico gituma kenshi uzosanga abantu benshi bari mu rusengero ariko batigeze bakizwa. Gikora ibyaha. Ukiyumvira kubera ko uyu muntu akora ibyaha kandi ari mu ishengero, ntabwo yigeze akizwa, kuko kamere iracari muri we, ari umuntu wa kera. Rero mwene data, menya yuko ugwana nawe utagwana n'uri kure yawe, ugwanywa n'uri muri wewe, ari wewe muntu wa kera.
kugira ngo uwo muntu wa kera umugwanye nuko ukwiye guhigira ihishurirwa. Rero beda turazi neza abantu ntabwo bagikunda kumva ukuri, ariko abantu bakunda guhereza ibihereza amaso yacu y'umubiri, bakaraba biteye isoni, bakaraba ibinezeza imibiri, ariko biriko bwica umuntu w'indani ariwe mwuka wera, ariwe mpemu yera. Mpemu yera ntabana n'abantu bakiraba ivyitera soni, bakiraba ibitagira ikimazi. Reka rero duhaguruke kugira ngo tugwanye uwo muntu wa kera. Kumugwana nta kindi nugusenga, nugukora ivy'Imana igomba, nuguhagarara ugaca mu nzira Imana dushakamo. Inzira Imana dushakamo si yindi, ni inzira yo kwezwa no gutungana n'Imana dushakamo. Reka rero dusenge dusaba imbaraga kugira ngo tubandanye tugera tushika tuganira, tuvugana neza uko umuntu akwiye guhinduka ubwiwe muri we. Nivyo bihe tugiye gutangura gusenga. Rero reka dushishikare dusengana Imana. Imana turagushimiye kuganiriza kwawe, turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi, turagushimira igabo n'imigambi dufitiye, turagushimira utahwaye namwe uje no mwisi, turagushimira kuri hejuru ya byose. Mana rero kandi uragororotse, wavuze ngo abarusha n'abaremerewe nimuze kuri je ndabaruhura. Mana wazi ko turemerejwe n'ivyaha, wazi ko turemejwe no kunanirwa, nane tunanirwa muri iyi si. Mana yo mwijuru waratanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze kudupfirwa gota ku musaraba, ariko kenshi bigira bitunanira, bihagenda bitunaniza, tugasanga twasubiye inyuma, twakoze ivyaha twahoramwo, ndetse ugasanga ntiduhindutse, ahubwo tubaguma tubikora kuko tutigeye duhinduka, ahubwo twaje kwinyegeza ngo tubava ngo turagize tutigeye duhinduka. Reka Mana duhe guhinduka gose, reka duhe guhinduka, reka duhe gukuraho kamere, reka dukuramo kamere y'ivyaha, kamere y'inzigo n'ishari, kamere y'ubwibone, kamere yo kwishira hejuru, kamere z'uburyo bwose Mana, kugira ngo bikunde tugendere tugire mu kirenge mu cawe, kugira ngo databuja tuzutubaye na mubwami bwo mu ijuru. Uzobukoze data, turagwaye kazi na karibu kugira ngo duhingure muri twe, buduhingure gose ducika abakozi bawe ushimira. Urakoze kuri Imana ikomeye kandi Imana yumva, twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu bahe umugisha, oshika tuganira uko Yesu azogenda arafasha. Yesu Kristo ampera umugisha, amen.